Reka tubaramutse mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ugira kabiri ku mutumba wa Mayemba ni muri komine ya Nyabiraba aratabaza ku mutekano wiwe wokingirwa asigura ko azira gutanga amakuru ku bijyanye n'intwaro aho ku mutumba wa Mayemba hamwe no mu komine ya Nyabiraba. Ibyo rero birahakanwa nabo bategetsi uko bari babiri. Mu gisata cy'amagara abantu barenga ibihumbi 7 nibo batowe indwara ya kansere mu mwaka wa 2020. Ibyo rero byavugiwe mu ruganda rwo guhimiriza kugwanya iyo ndwara navyo nyene muraza kubikurikira mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata cy'umutekano. Ugira kabiri ku mutumba wa Mayemba ni muri komine ya Nyabiraba aratabariza umutekano wiwe ko wokingirwa. Mu nama buramatari w'intara ya Bujumbura yagiranye n'abanyagihugu b'inyabiraba kuri uyu wa gatatu uyatowe ku mutumba asigura ko ari karahigwa n'umukuru w'umutumba hamwe n'umukuru wa komine ya Nyabiraba azira kuba havuga ibitagenda neza kuri uwo mutumba no mu komine. Ivyo bikaba bihaganwa nabo bategetsi babiri n'inkuru tubaza Elinibere nibigira. Mustantera arampiga umukuru w'umutumba wa Mayemba nawe nyine arampiga. Akarorero k'ivyo Petero Nyabenda avuga ko ari karazira ni kubashengeza umukuru w'umutumba Mayembo yemeza ko afise abagore batatu. Iyo nyifato rero ngiratera uruhagarara ku mutumba. Akandi karorero ni mustanteri wa Nyabiraba avuga ko amwagiriza kumutangira raporo mu ntara. Uretse ivyo akanamwagiriza kuba yoba ashaka kumusubirira ku ntebe yiwe. Asaba ko umutekano we wokingirwa amaze kubona inyifato yabo batware. Nyakubahwa mustanteri amaze kumbwira yuko jewe ngo nagiye kumutangira amaraporo kwa nyakubahwa brumatari. Jewe ngo noba ndondera intebe yiwe. Jewe uko ngana nuko ndeha umwene gihugu mutoyi nukuri ibyo bintu byaranteye ubwoba kugera naho ubundara ntibuca ntibwira. Ikibabazo wagira kabiri ku mutumba nuko uwo mukuru w'umutumba ashishitirwa na mustanteri wa Nyabiraba Ferdinand Simbananiye. Petero Nyabenda ari karabishikiriza buramatari wa Bujumbura asa n'umukebura. Ndahafitiye n'icemezo ko yabimubwiye uko nyene aje kumwitura. Hanyuma rero udoge kwijambo kandi wibuke ko mustanteri agumara umuvyeyi w'ikomine. Murakoze. Ivyagirizwa umukuru w'umutumba Mayembo biremezwa na Shimirimana Anatole avuga ko watwara umutumba yanamutwaye umugore ari nako gusaba ko asubizwa inkwano. Yavuye iwanje genda direct kwa Karaveri. Kugeza n'ubu barabana. Nasaba ko jeje namukuye. Aguha inkwano. Musubire inkwano yanje namukuye ayisubize umugore atware. Abo bategetsi uko ari babiri barahakana ivyo bagirizwa. Claver Gahunga rongoye umutumba Mayembo we abona ko bapfa intebe n'icegera ciwe. Pierre twahigamwe kuva mu 2010 abura amajwi. Mu 2015 arabura amajwi. Mu 2020 acaba wa kabiri none aranyanikiye. Buje tari Pierre gusa yaraduze ibintu ashaka kurokera muri iki kibanza ca kabiri. Bene naramubwiye ati rega Pierre gutwara ningabire. Aho urashobora gupfuta twaye hagatwara n'abandi. Desire yumva buramatari w'intara ya Bujumbura abona ko abo babiri batowe ku mutumba Mayembo bokugwa bose hakadugugira gatatu. Dukundiye ko muri babiri turahinyanyure rimwe nta ngorane mwe bamukoze duze dutorwa gatatu nta ngorane mwe bamukoze kubera genda batera inkuru yaranyishize ko nandi ndamwishiramwo naho nzoba naratwaruye tuzoma tubonana nabi byo kuri nkaba mvuze tugira amahoro. Tubandanye nano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu aho abantu barenga ibihumbi 7 aribo batowe indwara ya kansere mu mwaka wa 2020. Ivyo rero byavugiwe mu ruganda rwo guhimiriza kugwanya iyo ndwara
rwabaye kuri uyu wa kane. Abafashe amajambo muri urwo ruganda bahurije ko kwisuzumisha iyo ngwara bateba ari bimwe bituma abayigwaye badaronka amahigwe yo kuyikira. Ni nkuru tubaza Sheira Irambona. Muri ico kiganiro ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatunganije benshi mu bahinga bagiye baratanga ikiganiro bagiye baravuga ko iyo ndwara ari indwara itikiza inganda mu Burundi muga yuko hari hakwiye ko Uburundi bwisuganya kugira bushobore gukurikirana abagwayi babwo ba cancer. Waserukiye ishirahamwe ry'abagwayi akamenyesha ko abagwayi ba cancer muri kino gihe bahanzwe n'ibibazo vyinshi. Uburyo bwo kwipimisha nubwo hariho abikorera twabo bagerageje gushiraho amalaboratoire usanga uburyo ari bwinshi bisaba kugira bashobore kumenya gupima iyo ngwara ya kanseri. Hama hageze naho kuvura iyo ngwara ya kanseri naho nyene bisaba uburyo kuko hari ivyo mwumvise usanga imiti ngaha mu Burundi atayihari bisaba yuko baja kuyirondera hanze. Namwe murazi umuntu agiye kurondera ikintu mu gihugu inyuma y'u Burundi akoresha amadolari. Navyo murazi kugira umuntu yegeranye si ikintu coroshe. Kandi n'imiti mwavyumvise izimvye mwumvise ko hariho n'umuti ugurwa 1,000 c'amadolari murumva yuko atari ikintu coroshe. Mu gihe n'abaganga benshi bigiye ivyo kuvura iyo ngwara ya cancer waserukiye abagwayi asaba ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bobafasha. Ingwara ya cancer nkuko babivuze uburyo burashobora guteba muga ingwara yo ntirindira iguma irandagata iguma ifata abantu kandi uko ifashe niko ikenera imiti nyene izimvye igoye kuronka. Abaganga mwumvise ko bagoye kuronka nta nabo dufise. Ivyo vyose nivyo dusaba yuko leta yodufasha ikabituronsa ngaha mu Burundi. Umuyobozi atwara igisata c'indwara zidakira kandi zitandukira arahumuriza abagwayi akabwira ko ubushikiranganje buriko burakora kugira bubashigikire. Turafise aho twavuye kandi turafise naho tugeze tuko turatera intambwe. Mwabonye yuko murajya ama expose yagiye raba bimaze gukorwa atari bike vya ibikorwa n'igihugu vya ibikorwa n'abadufasha vya ibikorwa n'amashira hamwe yo ngaha mu gihugu. Murabona ko atari bike. Ivyo twizeza abene gihugu canke abagwayi nuko boshira amanga bwa mbere abagwayi bakemanga ingwara kuko hari abashaka kuzinyegeza. Amugira kabiri bakumva yuko kugwara ari ibintu bisanzwe. Hanyuma leta atacitari kwirakora kugira ngo amagara yabo yoroherwe. Tukizera yuko niyo ruwanikireye ko vyatanguye bitazosubira inyuma izotorwa kugira ngo ishobore korohereza abagwayi. Mwabonye yuko mu bikorwa leta iri kwirakora ivyo gufasha muri mu gupima vyinshi birahari. Uri kuraba nko mu myaka wa 2010 nta za scanner zari zihari. Umwarumvise yuko abakurikirana ivy'amakuru ariko haraza mbere na cacuma bitayirem ngira ngo mu minsi mike kizoba catanguye gukora kugira ngo abagwayi bapimwe ngaha siri place ngaha mu gihugu. Urwo ruganda rukaba rwateguwe mu gihe kuri uno wa 18 ukwezi kwa kabiri Burundi buzohimbaza umunsi wahariwe kugwanya ingwara ya cancer. Mu gisata c'imibano umwaka w'2020 ushira 2021 ni ufatirwa ko kugira abakukuruke baronswe agahembo kangana n'umushahara baronka imbere yo gukukuruka mwishira hamwe inesesi nkuko umukuru w'igihugu yabitegetse. Uyoboye ico kigo arico inesesi Generale Emmanuel Miburo havuga ko abahinga babonye ko abagera ku bihumbi 2,209 aribo bazoronka ako gahembo gushika mu mwaka w'2023. Kurikira. Umukuru w'igihugu cacu yarafashe ingingo yuko agahembo kabakoreye igihugu kabakoze bageze mu za bukuru ko kwisununura. Nibyo nkuko nabivuze mu bibazo bindi nabanje kwishura ko mwabonye ko byukuri agahembo ni gatoya. Usanga nk'umuntu yakoreye igihugu tuwe nk'imyaka nka 20-30 ugasanga hembwa nk'ibihumbi tuvuge bitagera no kuri 50 kumbure bivuye umushahara yarafise. Murabona nagahembo gatoya kumbure bica bigorana ko kabeshaho umuntu. Nibaza ko rero umukuru w'igihugu naho yafatiye aho tubigejeje mwishira hamwe inesese gushira mu ngiro yo ngingo y'umukuru w'igihugu
tuguma twitegura kuko niba mwagumye mubikurikirana hari kwigenekerezo rya mbere ry'uku kwezi nyene kwa kabiri turimwo niho nyene icubahiro umushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi yarongoye ibikorwa vy'umugwi w'abahinga ujejwe kwerekana ingene bizogenda hanyuma ico gihe ivyabonetse nuko ivyigwa biriko birahera twebwe tweza kuzokorerako kuko uwo mugwi uhejeje kuvyiga ukabidushikiriza twebwe tuzoca tubishira mu ngiro muri INSS navuze abo dusanzwe dutunganyiriza hanyuma abo iyo ngingo iraba ubwa mbere nk'uko abahinga bavyize ni bamwe bakoreye leta bamwe bahembwa ku mahera ava mu kigega ca leta kuri bije ya leta nk'uko tubivuga ibitigira vyerekanye yuko mu mwaka wa mbere nikuba dufashe ku bihumbi 2020 n'ibihumbi 2021 n'abanywanyi 435 hanyuma umwaka uzokurikira 2021-2072 n'amajana 893 hanyuma dufashe 2022-2023 ni 1490 ivyo ni biharuro uwo mugwi w'abahinga wakoze ivyigwa washize ahabona. Tubandanye nano makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu ukubura uburyo nimwe mu ntambamyi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ugira mu kazi bakora vyashikirijwe n'urongoye uwo mugwi ashikiriza icegeranyo c'ivyo waranguye mu mwaka wa 2021 imbere y'inama nshinga mateka 6 Vinini Muraba yasavye ko leta yobongera uburyo ivyo bamwe mu bashinga amateka bahakanye basigura ko uwo mugwi wongeye uburyo bugera ku bice 17% mu mwaka w'2021 mu kurangiza ano makuru muri ico gisata nyene gukorera hamwe kw'imigwi ijeje byo gutatura amatati no guhuza batase nimwe mu nyishu zofasha mu byo guhuza abantu mu gihugu byashikirijwe kuri uyu wa kane mu nama yateguwe n'ikigo cishinze gutatura amatati Senape inyuma y'imyaka 2 gikorera mu ntara mu byo gutatura amatati Armel Motore yari muri iyo nama. Inyuma y'imyaka 2 ikigo Senape kiriko gikorera mu ntara za Gitega, Rutana, Cankuzo, Rumonge na Kayanza mu byo gutatura amatati, ibitari birike vyararanguwe na cane mu byo guhuza imiryango, abantu mu by'amatati y'amatongo, amatati y'ingo n'ibindi nkuko tubimenyeshwa na Tasien Nkeshimana ajejwe umugambi wo guteza imbere umuco wo guhuza mu kigo Senape. Hari abo tugishije hari n'abagiye ubwo bumenyi barabushira mu ngiro. Hari amatati yatatuwe, hari ingo zasubiranye, hari uturere, hari ingo zitari zubatse biciye mu mategeko baciye muri leta civile barandikwa. Izo nuva ko ari inyungu uturusho canke bimwe mu vyavuye muri bino bikorwa tumaze imyaka turiko turakora. Consolateur Nitunga uramatari w'intara ya Rumonge yari yitavye iyo nama yasavye ko imigwi yose ikorera mu byo guhuza abantu yokorera mu runani agasaba abajejwe intwaro kutiyumvira ko bene iyo migwi yobije kubatwara akazi. Nimba izi nzego zihari ko zihari zikaba zifise ihangiro rimwe ryo guhuza abo bantu ahubwo zonagwira ugasanga nk'abajeje intwaro ku nzego zitandukanye hari bashatse kwishiramo yuko batwawe akazi cyangwa byashize. Rero nukumva rero ko uronse ukuramira ugasanga hari intambwe yateye ukagenda ari uhezagira birafasha ugaca usanga abajeje intwaro bagiye gukora ibindi bikorwa binini byo guteza imbere abenegihugu. Kuvyerekeye kutumvikana kwaduka rimwe na rimwe hagati y'abajejwe guhuza no gutatura amatati byashikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari wa Gitega Tasien Nkeshimana akaba yashikirije ko nabo nyene bakenera rimwe na rimwe inyigisho imbere yuko baja gutunganiriza abandi. Muri komine Rutegama twamaze igihe twakorera ibijanye na bya mu yavuga bya GDP
ndazi ko bigeze kudutumako dufasha kubera amatati ari hagati y'abashingantahe abatowe hamwe n'amakomite n'inzego security. Ni by'ukuri urasanga umuntu atabiravye neza abashyize gutunganiriza abandi hari aho bariko barajyana ugasanga nabo bateze kubanza gufashwa imbere yo bafasha abandi, kandi urumva yuko abo bantu mu gihe bariko barajyana hagati yabo bofasha gute kibana. Tasien Nkeshimana yanagarutse ku kamaro ko gukurikirana amatati yatorewe inyishu kwatangorana heza gatera mu nyuma. Aho twashiye hose baravuga yuko biba bikwiriye yuko habaho ibikorwa mperekeza kugira ngo umuntu abone koko y'amatati yagishizwe mu ngiro ko atayandi yoba yaradutse inyuma yayo. Urumva reko amatati abaye hagati y'abantu babiri, hagati y'imigwi ibiri, atari uko amasezerano yasinywe umuntu ace yemeza ngo amasezerano cyangwa amatati araheze. Hategeza kuba ibikorwa mperekeza hamwe ntiturabishikako mugabo hari aho tumaze kubitangura tugasubira mu kibano turi kumwe na ya migwi kugira ngo turabe yuko amasezerano yashizwe mu ngiro kandi yubahirijwe. Ubuserukira umugwi w'igihugu jejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matunga CNTB yasavye ikigo Senape ko cyo kwaguriraho gikorera ivyo guhuza kigafasha na cane mu makomine ya Rumonge na Nyanzarake. Avuga ko hibonekeza imanza nyinshi z'amatongo kandi zisa nizananiranye. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi dushimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatosora. Ibiganiro vya television Isanganiro birabandanya.